Nikita. Abadayimoni bateye abakozi biwe muhira bagasonga bagende mu izina rya turasengeye umukozi wiwe taguzwa na je mu mugendere mpemu yera amubohore mu izina rya Yesu n'abandi bazohaza baze gukora iwiwe ari abantu barubitswe n'ijuru je nibaza ko abantu bagira exercice bakibwira ati mbega ibino bintu je mba nkoze eske buba ari ubwana bwiza cyangwa no gushaka guhimbara abantu eske ndiko ndandikisha amanota mu ijuru parce que kumwana mwiza kuko ari neza ni ibintu bibiri dusaba gukora kugira ngo twandikishe ibitsibo mu ijuru bazana kumumaka bamusubiza ivyo yabakoreye ije tuba sometimes bakazobirindira n'imvizi kamera ije tuba sometimes bavuga muri société ngo muri société les gens qui réussissent cyane qui baguma bari fort cyane baguma nyene na bad bitches nyene jare n'abantu qui sont fous ego alors c'est un terme mengo di péjoratif bad bitches ariko arakuvuga Nikita bye chat sinzi wawe mbarushe nushaka amahoro je nawe sawa utankunze biragusha okay reka nikunda barabarundira mfise urukundo rwinshi muri jewe ku buryo nararuguhaye ntagushaka kwakira reka rero je ndarugaruka ni wanje ndarukeneye rwose abantu umva dans cette vie plus t'es gentil ni vyiza menye plus t'es bon on te nunce numva ikigo ari abantu bakoje baranyandikira cyane tukangatwenga kandi bagashavura ari umunigeze kunuka ariko kandi kunuka ku mahera yanje kidavyibuka kudasya ngo ndazi ngo uheruka muri mission ngo umuntu agusaba amahera ngo ingorane urukuranya sama aranuka ibintu ndavuga amusoma message ndishavure ndavuga vya vrai gawe vya vrai nuko kumenya message yama nayifuza nuko rufite telefone yaranutse kandi muramuze vure badamubabwira beho wibaza ko ijya mission urashobora kuyironka wamaze kuyipangira amahera yose wayamaze Avec la Bankobu, on ne peut qu'avancer. Mama Joy, Sabwe. hira mama. Wese, mugabo sinawu. None weho nyene, wishura ivyo utazi. Nare hari wanka gukira. Umviriza rero, Ego. abakenyezi tambe mutarike. Abayike. Bankobu yakabafyondeye. Barira. Bankobu yabazaniye kira mama. Yo. Kira mama, Ego. ni konte yo kuziganya. Barira. Yagenewe abakenyezi gusa. None, Hey. tuzoziganya gute? Ingene bigenda Ego. konte kira mama muyugurura guhera ku mafaranga ibihumbi 50 no kuduga banko bigacibungukira ibicindwe kwijana gushika ku bice 9 kwijana Ego. kandi ku mwaka bivanye nayo waziganije Bisigura yuko Hey. uko uziganya menshi Hey. ariko wunguka menshi. basha ubitoye Oh, nk'ubudubuye mbeyemwe nari bwakire na kira mama. kirura gakira abakenyezi murejeje muri bankobu sangwa konte kira mama kuguruza amakonte ku bwinshi bankobu ibatera iteka mu kubungukira bankobu akaranga ko gukora neza turaramukije turabahaye ikaze kandi kuri Serene Vibes twizere ko mugoye neza twizere ko mukomeye turabahaye yambi safe yambaye nikitahenduye n'inyicaro mwabibonye ko kuri tumaze igihe twahindutse jewe nagarutse nakuze nahora ndi umwana Nikita nawe agarutse ari umwana yahora akuze uyu ngo ari umumama mama wacu rero ku bakunzi bacu bakunzi ba Final Fact twari twakumbuye na twebwe twari twakumbuye cyane turamukije umutwa Filipo j'espère ko azora kino kiganiro ko umukunzi wacu joa cyane ari muri ba bantu batwandikira ati ko ta Final Fact ihari zagenze gute nukuri twizeye ko aza kubona iyi emisa kumva ko finally bagarutse kandi barashaka umutima ibisabo byacu ko tubakumbura rero twagarutse kandi bigora abantu byinye biratugora sometimes hari gusanga mwarebe ndaboko na yama ko twari tumeze neza kandi tubikunda kuza ngaha ku makabita ameze neza we don't like to fake ntidukunda gufakinga iyo tubona energy tari nyinshi cyangwa tuje kubesha abantu turiye karta gato hama tukaza twasiye kuba bazima twasiye kuza kubaha ibintu biri vrai
atari juste kubatwengera turiko turapfa indani inside us turiko turapfa rero abantu mudusengera abantu mutwihanganira abantu mudutahura abantu malgré ayo ma absence yacu mubandanya mukaguma muri kumwe na twebwe munatwibutsa ko muhari no muri ivyo bihe merci beaucoup rero uyu munsi ni vendredi twagarutse kandi muri final fat kandi ubonye tuje tumeze neza vraiment yego tukivyo gusiba kandi pause yari kwiye kameme turindire ozinjire mu myaka 30 Kecurine banze mbe umuntu mushaje yes igeri depression yo kwinjira muri ntuzeye wati postpartum wallahi je naske ndavyumviye kandi akana kavyo yo ndashaje birabaye anxiety yo kuja muri 30 ubu yarinjiye afite j'avais hâte yo kwinjira muri yo air shash rero uko nayinjiyemwo kandi numva iryoshe imisi mike nayimazemo numva iryoshe numva hari ubuzima numva hari karibu rero abana bakiri bato ni namwe muzashika akakanya buhoro ufungire gourmet ubwa tushwe kwanda higanye nabanza heze namuciremwo ego je nitwa Ozi ku bakunzi bashasha nibaza ko abakunzi bacu bakera mwagize bya bintu twatwaga byo partage tugatura nk'abakunzi bashasha kora mutabigize ndushaka abakunzi bashasha abantu muramugira partage merci beaucoup kora mutwatura nk'abandi bantu benshi baza kudukurikirana hama wewe nuko rero nanje nitwa Dr Dasimon ingorero buramfungiye barafunga imigozi yo ku maboko harya aje nitwa Dr Dasimon kubera ikigane muko murabona nticari kuba kimeze nka cyakindi cyarafwa pasi upire kubera CEO wacu umukunzi wanyu Oziana Irakoze iyo myaka 30 iramuremereye ku mutwe marabona runo ruhere ruringa ameze ngo namusaza ameze ngo uru ruhere nugo kwinjira muri 30 ego nuru ruringa rero bwo ko ngedani miti sindi rumenya ariko rero banye vraiment tadamuhumuti akavuga ngo nega dase kwikina yara hewe namubwiye hano inywa ibi ndakwereka ati vungura gutyo wewe vungurunwe 2 minutes fita yarabeze ngo kubyari byakotse je te jure nikuri donc rero uze munyubaha nita docteur ndakubahura biye no kumenera ibanga katsi igindi nacho kumenera ibanga ry'uwo munsi uko na mdomo nicho kibazo gasongo wowe hagasongo ikindi kintu nashaka kubabwira nitwa Dacia Muneze narabwiye rero Dr Dasimon pour les intimes hama ikindi gisabo nashaka kubasaba no munsi cy'ubuseriye nuko imbere ko tuja kure dusengere umugenzi wacu ngaha nikita ashaka kutaza kubyivugira ariko turi ngaha abagenzi biwe tubasabe tubusengere dushikamye gose kubara murozi baramuroze kumana ndashaka kugusengera umugenzi wacu nikita mwami Yesu wowe ufise ubushobozi bwinshi haleluya wowe ubona ibintu twe tutashobora kubona wowe ubona ibintu byapfunzwe n'ibyapfundikanye ku buzima bwacu turamusengeye nikita abadayimoni bateye abakozi biwe muhira bagasongo bagende mu izina rya Yesu turasenga turasengeye umukozi wiwe taguzwa na je umugendere nkemuyera amubohore mu izina rya Yesu n'abandi bazohaza baze gukora iwiwe ari abantu barubitswe n'ijuru kubera ko urabishoboye kuma abantu bazima abakozi beza baraca barahari tusavye ngo umuntu abakozi beza muhiri wiwe ko afise abana bakeneye kuregwa abari kararondera ubuzima yavuye muhira umuha abantu bashaka kumutunganyiriza akazi cyo kumuhira neza atekanye mu mutima kandi turazi kubishoboye kuko ufite ububasha bwinshi turagushimiye ko tuzokumva intahe hanyine mu kiganiro ko yaronse abakozi beza atakiza ngaha yidonga abakozi bagize ibi ubatashe baruka imifuke ubatashe baborewe ngo bagumye amakara ngo basize abana mu nzu babugaranye mu izina rya Yesu izo nkuru turazanse kuva uyu munsi utangure uhindure je hama n'abandi bazoza mu nyuma bazara abakozi bazima mu izina rya Yesu abagiye nyene bashaka akazi kandi batekanye mu izina rya Yesu n'abandi bakozi bacu badukurikirana n'abafite abakozi bameze nk'agasongo mu izina rya Yesu Kristo bafime basi bagenda haza abandi bazima cyangwa indiro banyene bari mu ngo zabo kubera ko turabakeneye kandi barahembwa ukwezi refo ko hembwa amahera bayakoreye turakwizeye kuzobikora ndavara umugenzi wacu
hamwe n'abandi bantu benshi badukurikira bakeneye abakozi beza Yes, ni mu izina ryawe yesu kristo Sense, bisenzemo amen. amen Mana natwe two turatwenga ntibyo byo gutwenga ariko parce que c'est sérieux. Parce que- ega abantu baza kwibaza ngo Si blague baje. ngo nijya ibaze parce que abantu mukurikirana fan nijya ibaze mfise umukobwa ni afise umukobwa ni gasongo. Mwaje ibaze gasongo ubo muri ibaze barafwa pasi. umukobwa Ubu ni gasongo w'umukobwa. Murumvira umukobwa aboregwa. Gwite sangapi. Aboregwa niba amakara vrema akiba amakara kugira ngo nk'amahera yo kugura inzoga kandi abakozi ntibaboregwa ngo n'inzoga ngo eziya za brarodi za hatari ariko dusara bwayingira ko badukuye babona tujya tuntu bantu twa tundi duto twafanya mbiyo nitwe tuzimbutse kandi tuborera vuba vuba cyumvira usa umukobwa ameze gute nigitara rero umugenzi wacu kera arakarira abakozi kandi arakazi umva guma yumiko donc rero abantu muri twumviza c'était pas une blague en fait il faut que mu musengera ari nk'abakozi bazima cyane bijya bintakirakira sinzo yasi byo yaturera umva birahuriranye tu birahuriranye kubera deja ijya twayiturnye ntaramuronka iyo twayiturnye vema gasongo wanje ntaramuronka wewe rero sikafise gasongo Sero gasongo. babituranye imana ishetani kivuga ngo ego kandi ibintu byo kubera tayanda ubu rero uzokine listen uzokine ufite umukozi wawe mwiza nore ugire tout ibintu byose ushaka mu mukozi ubishire muri scripts tatata ubicubikira bica birealize sawa mama move okay ego ariko nyene uvyizere mayini navyiteye vrema je hajya ndiko hajya uriko urasenga je navuze nti mana ibi bintu si bifyini urashije gufyina vrema je nawe nakudatwenga imana niko dutebura ubundi niko yamusonze niko dusanzwe dufite relation cyane rapport Nto- d'accord nawe witwa nde none hajya nanje nitwa Ndinda ariko Nikita tuvuguye mu bisanzwe bako bavuga jewe mabuja gasongo turahaye ikaze rero muri Fun and Fact bavuze ngo je naje nabaye umwana ko sukundodobereza mugabo jewe mama Holly mama Zayn mama Naya yeah jewe sinzi n'uwavyumvise bashobora kunyita umwana aba anye mama move mama move agwaye igihere ngo inyonko asa ya nyonko imbuza gutwenga hariho ahantu ntarenza hamara imiti ufite limite zo gutwenga ubunye ego yo nkungiye nko muri comedy imeze gutya chondera script bijanye notabuka oyagiye ngo gutwenga Jean ngiye gutwenga mumeze neza turavyibaza tubasaba imbabazi kandi twama tubasaba imbabazi mugabo kandi no muri Bibiliya haranditswe ko kubabarira bitegerezwa kwama biriho inshuro 70 kugwiza 70 turazi kwiza rero twizere ko mutubabarira mutwihanganira mugabo ubunye turi ngaha vyanka bikunda ku musego ku ntuzeya gusesera tumeze ngo nguruva rero tukaramuseka mama Kayisi aho kari mu kiriri gushika uyu munsi n'abahungu biwe babiri nkumva ko ibintu biryoshe udutoke twiza ujya mwana wiwe nuko rero nkuko mubizi muri Fun and Fact tuba dufise ikintu tuyaga umaze imisi na vendredi ya nyuma nuko rero muri yandize ngo batere natari gusoma ama message yigege nazo nasomye urumva rero mwaje kutuyagira imiduga yanyu yego nayibonye ndavuga rero ubugenzi twari twabuze icyo tuvuga tuvugira imiduga kandi twabuze ikintu tuvuga bugenzi wacu tuvugira yacu by'uwo munsi kandi wanashaka nta n'ibintu byo kwishima by'imiduga byarimo kuko tuvuga yose deja kuko tuvuga ibiporoporo yaba tuvuga ati turatesa ye murashaka kuba dafise n'agakinga niyo mpamvu ngira n'igiporoporo cyamubabaje mugabo mugize inzigo muzoronka n'ivyo akasi kawe ntuzoronka n'ico giporoporo mbese n'ubuhozi ijyanye ari mu kuyiheba ubonye aciye aguhaye ijya amen haleluya amen ubwabo ukuragira ibintu by'umutima ya Jean-Louis izoguhanga mbaya tu nuko rero uyu munsi tugiye kwikunda muri kino kiganiro ozi yatanguye hariho akantu yacishijemo ariko aravuga nari nagafashe muga nk'ubu nakibagi imyaka vraiment menopause kari kajanye n'ikibazo kari kajanye n'ibintu byo kwikunda hariho akantu wavuze tutashobora kuza kubatwenga twe tubabaye tumeze nabi ego
urumva kubera ko la charité bien ordonnée itangurira kuri wewe ubwawe. Rero uyu munsi tuje kuvuga kuri ku kuntu umuntu usanga yiyibagira agashaka kwimanyura yihebere uyundi muntu, yihebera abandi bantu, ugasanga wewe n'ukuri ibintu byose wamukora ahanini ushira imbere abandi bantu ntibakubone nabi. Dufate akarorero, turi nko ku kazi, utunda ahantu ku kazi kuva ku wa mbere gushika ku wundi munsi wa mbere, hanyuma peut-être uratekera nk'ibintu byo gufungura kubera ko wewe muri wewe udashobora kuja nko gufungura muri restaurant ahantu baja gufungurira abandi, wanashaka bikaba biva no ku mikoro canke kutizera aho hantu baja gufungurira. Mugabo hakaba hariho uyundi, kuko mu buzi bwose ahantu henshi hariho umuntu w'umuyuwayi yama ari umva ntazi igituma ivyo bintu baba bizanye, ariko wewe yamabona umenga ivyo bintu ni gwiwe wabizaniyewe. Hanyuma wewe kubera nyene kwa kuntu ko gushaka kugira ngo ntakubone nabi, ntambore nk'umwimanyi, nakubone nk'umwimanyi, mureka kubone nk'umwimanyi, akumenyere yuko izawe, mureka kubone kwezi muhembwa warakora arahembwa, wanashaka kushobora kuba ufite ama responsabilité menshi amusumba, ko mwosangira ntaco bitwaye. Mugabo hariho uca bitora ana kabiterura hataranagera n'amazaha yawe ngo sho ndashonje basha ngo nyine hari abantu nyine ba UI basha hari abantu aca hengera 11h, wewe dufate ufungura nka midi cyane 13h, mugabo 11h ukazona narabitoye kandi ukacumara mara ngo yana cumara mara ego sango urumva hariho shanga usanga ashije kurusha jewe bori kurapa. Hariho abantu bameze uko, hariho abandi usanga agurana amafaranga kugira ngo ashobore gusatisfeza undi muntu. Yego hariho reka ndabereke, hariho nk'umuntu ashobora kuba afise umwana w'imfuvyi afasha, akarorero umwana w'imfuvyi afasha canke w'abantu aho nikora canke abantu nyene batishoboye, peut-être uwo mwana yaravuze ati je nzomufasha. Hanyuma hari igihe vyankabasha, imisi yose ntihama hameze gutya, haraduga haramanuka. Hakaba rero hari igihe uwo mwana gusavye nk'ikintu canke arakeneye ikintu, kandi vraiment si ikintu ca kindi kitabonetse apfa, ni ikintu yorindira. Mugabo wewe ukavuga uti yo jewe promesse natanze kweri bambona nabi mu muryango iki nibiki, wewe ukacuja mu madeni kugira ngo gusa ujye mwana ashobore kuronka shakira to peut-être gisohotse. Abana ku ishuri bamweretse ko bafite ivyo birato bambaye abana baharaye, ndagushiriyemo parto tufate nk'ubu ari umwana wawe, umva ni ibintu by'amalien harimo urabishobora cyane no w'imfuvi, umva ari ikintu cegereye nturi cyane muri kura pleasing abantu, siko hari abari pire zide ngo onye yego unawe nyene gufata igitendo udashoboye ikintu si vyiza, me nyine ushobora plus ku kintu dasa kitari singa ntagira apfe sishure ntibagira mwiruka. Ndabwire abari muri pire nyene situation iri worst kuri iyo oya twavuze umwana ni imfuvyi peut-être nta handi yari kugenda kubibaza nyene harimo akantu kaka explication gatoya sheri ndiko ndakubwira ngo umuntu atacu mufana jewe umareka tubekusha muri amasantima jewe na wewe nikita urabizi ko Dasha arakora arahembwa wewe urakora urahembwa dutangure nka ijya example ya mbere wakize wowe uri kura uravyorosha fata hajya anye ku kazi mwese murakora amasaha, mwese murafise ubuzima, mwese muragira iki, hama ntakubwira nikita ndagusabye nkorera amasaha sha sio nzobandi, siko wewe wari ufise yuje akavuga yo Dasha ko yasabye ndamukorera amasaha reka nsibe ivyo wanje ngacho wandikira abana ati je ntibikunze kuza ngira nkora amasaha Dasha kubera afise indi programme d'urgence ndi ndagiye ari abantu meze gutyo onye urumva yibagiwe uzuka akambaza none niki uri he shara Dasha yasabye none tugasha ndarushe nushaka kwibaza urushe gute uri kukazi amasaka ndi normalement cha kiganiro cha guhera 16h uri kukazi gute 19h shada salam genda mukorera amasaha nawe afite kiganiro antenne you know ukaca ugikora gutyo ukaje gutaha uri kikoropesho warusha urumva kandi ejo ntanyo zovye kuja ku kazi kandi ego wari kuvuga ati ndarose jemeje ko ikiganiro cyose nicari ngaha ku radio ndi by chan ariko uravuga yo shaya amahera wavuze amahera ndafite umugenzi
ndamuvugize ko yamari ku masitati yo aravuga ngo wazi kunsubiza amahera yanje uteza kuyama avuga none oya mahera wowe muhaye kubera kumuhaye ngaha wafitiye umuriyoni n'amajana akudije urafise amahera tugenda nusa amahera kwe kugura na amahera gutyo yo kugurana nkayo yose yego gutyo yakubwiye gute ngushango yambwiye ngo abana biwe ngo na minerval afise amacha gusaba ngo million 6 abiga kuri ekofone akanone million 6 gute akajamu umva n'umuntu afite umutima mwiza umva avuga ku tuntu twose hama abantu rero bamaze kumubona ko bimaze kuba nk'inshuro nka 5 bamaze kubona ko ari sinovuga ngo faible ari gentil umubwiye gatoya baraguhanahana shabuza amahera kindusabe nikita baraguhanahana kindusabe nikita aratanga ugasanga hari abantu rero bapirizinga abantu ingumerekeze ngaho warushaka kuryama nikita ufise abana babiri urarushe uvuye muri ville ibiki urase muhira urakwibirato uzobona message yoni kinda gusavye sha umerekeze ngaha ani kwa Siyoni na so ko marakaza birato kandi ngira nerekeze mu kwa Siyoni hari abantu birenze shasi byo fata taxi basi ndayigusubiza ugira usuru kupanda kamwe ku mataxi donc hari abantu babibaye mu kandi je ndabaza amazina gutya kandi ntibavye konda konti umubwiye wowe ngo abihagarike abona yuko abwo uri umuntu mubi uyasi nobigira ega naco dasi ega shanesha kumufasha nta uzi ko ejo ryari duzo wapfuye kwera uburuhe unaje ndomukenera uzomukenera ryari kandi rero mukeneye twabivuze wowe ni gake nta ba disponible jamais ni gake alors je nibaza ko abantu bako badukurikirana ntidushaka kubasaba ngo nukuri nitiko tubigisha inzigo ikoko ya ngo mureke ngo gutanga gufasha abantu mu gihe babikeneye dushaka ko mutandukanya gentillesse no guprizinga abantu dushaka ko mutandukanya kuba umwana mwiza no kumenya ama boundaries no kumenya amalimiti yagiye arukeneye kwihereza abandi bantu kubera ko hariho abantu tuba mu kibano kikumvisha ko nimba nikitagize urubanza ifoko ndaruja mfuko namuterere ifoko ngira ibintu ifoko nja gufasha ama service ifoko ngira kugira ngo nitwe ko ndi umuntu umwe mu bandi jandi umwana mwiza mungu asanga bibaye mu gihe n'uyafise urubanza n'undafise urubanza usanga wa muntu ugasanguye kugira ngo witwe ngo wabaye umwana kuri kitabaye umwana mwiza kudasabaye umwana mwiza ko nako wabaye umwana mwiza nukuri gose ubwana bwiza si ubwana bwiza ahubwo nibaza ko ari ukutikunda kutamenya ati none jewe twavuze karati hariho ibintu ndashaka gukora kugira tugere abandi bakora wowe ntushaka gutanga ikintu udafise ntushaka kuba umuntu arushe basi ko je n'abantu bavuga ati umubiri uragira amalimiti yaba umubiri yaba cerveau yaba umutima uragira amalimiti nawe abantu uzosanga un certain moment musanga yageze burnout atanguzara arashwana n'abatahara arashwana n'abantu kubera ko aragwaye ingwara nawe ntazi kandi cagwaye ararushe muri we batwara umuntu hari umuntu yicara akiyumvira ati mbega nje mfise ikibazo iki akiyumvira mfise ikibazo iki kumuvuduta ufise igitima kivyimvye kumuvuduta ufise migraine kiyumvira mbeje nakoze iki mbega ninde yanshavuje mbega ninde twashwanye ukamubura kumbona ibintu vyinshi wabitse muri we vyagera birakuremera ahubwo wanashaka haragera igihe kujya wavuze abafise nk'imanza iyi bimunanira kuzijamo zose kandi umutima ukavyimba kuzijamo zose mu mutima haravyimba ari kwibabize nayo ukumva umenga yabaye umuntu w'igikoko atariko ari nta n'umwe ariko kandi maybe nabo bantu ntibaza kwikonda konti kubera ko barazi ko asanzwe ari asanzwe mana yanje je nibaza ko abantu bagira exercice bakimvira ati mbega ibino bintu jemba nkotse eske buba ari ubwana bwiza cyangwa no gushaka guhimbara abantu eske ndiko ndandikisha amanota mwijoro parce que kumwana mwiza kuko ari neza ni ibintu bibiri idusaba gukora kugira ngo twandikishe ibitsibo mwijoro uyumvira ati eske ndiko nanga ikimazi cyabe cyangwa cyakayini parce que bose baratanzwe ari babiri mugabo umwe cyara kintu nishakiriye rero burya ikintu gukora ikintu ziti ndiko nkorera ubusome ndiko ndiruhisha uyu muntu abikora no kutabiho makana mukora ikintu ciza kubera ko aderara bimenyereye ko jewe ndiko ndaruha sindiko ndandikisha mwijuru hama no kuri kumwe ngiye kugira pause rero hano hari umuntu yambwiye ari umuntu kweri bashaje nibaza ko hariho ahantu kweri ugera ugasanga waye umuntu utarora umuntu muri kubera ko warageze ahantu uri handa ko uri serve ku bantu guma ufasha ugasanga ari ikindi gihe urabizimije nta keneye kubizimya kuko wezi ngusanga waye umuntu w'igikaje hakene just udoza ya nigari nkoriki canke nkoriki enye
hari abantu batazi kuvuga oya ego shamana mama bibaze ko kuvuga oya ari ku mwana mubi since when se kuvuga oya ari ku mwana mubi kandi biragoye ntiwiyumvire ngo ni wa since when kubwira ni kitati ni kitaje n'ukuri ntibikunze ko nzanga Ntibikunda gukora ko konza. nabigerageje mugabo byanze jana mamubwira abantu ati umuntu ni washaka kumukora service umugabo bikanga kuri bimukora mukamubwira ati je byasukura amaka kubona nabi umuntu usi umuntu wawe yes yaragukunda yarakurondera ko ibintu tu yakunda weozi yakeneye ijya modoka Sava même pas la yawe peine ko kubanda ngumuhaye amaservice kubera ko si umuntu wawe wode bora kuri uri kurarukana wiyumvira ati kuri kintu nkore kino kintu ko yambye ko afite urubanza sinamara kumuterera me namusigura ati je no kuri kumara mfise munzo ko barangirukana mu nzu sinaramenya vale yabana sindagira iki none nzi même 50 mille kuri je uyu mwanya ni emilio kubera ko singa namarangura gasukari kabana hama kubera ko ntayaguhaye uciye unshavurira ngo yango ari kugira effort ukamimura urubanza ruragoye shaka kugwishoboza je nyene arabizi ko ntumwanka uwo muntu uramukunda mugabo byanze amprise wanayimusiguriye hama ntabitawe ya pala pene umuntu kumwumvira kuyumva nabi kwera kose umuntu wiwawe rero ifo kubantu bamenye kuvuga oya bashini kuneza yacu ni kuneza y'abantu bari otodono kubera ko ntushaka kubura umuntu ashobora byose mu mwanya umwe ivyo bintu bibona iyo uri umuntu uzeye upleasing abantu uza kubibona no kugiza ingorane babantu uvunikira manura babura urababura ukavuga ati none je ko ndiko ndafa je nyene nico gituma wa wundi yakutelefona agushaka yo dase wenda azi kuzina ukamubwira rimwe gusa uza kubibona ryari uragize ingorane asipate ingorane zatari uragwaye urarushe for real ndabazi kibazo akavuga ngo hewe kuzona arakwishuku chacha shavura okay kandi sabu yundi basi ndumva yuko udashaka kumvugisha umva yakilse ibintu byose je kumubwira kurushe ugwaye ushaka kuruhuka akasha kwishura ibindi okay reka mbaza uyundi we nacu nase no kubaza nyene warumeze nana kubaza ati yo ugwaye gute kandi kubera ko ubonye ashavuye ukavuga basi basindaje basi ahubwo akaba ari wewe uza kumubaza ati wahagira umuntu abigukorera basi ndagutelefonere naka mana abantu bameze hariho kandi hariho ukuntu usanga abo bantu bahindurwa n'abantu bien sûr asata muravuga ati ego umuntu arahinduka kandi ahinduka nabi bimwe navuga twese n'extreme zibiri yahora ari umuntu mwiza agira ibintu ari avuga ati ikintu kimwe fwaze ati ngo bana bose nibi n'abantu babi abantu baranyigije ibintu nibi ngo barasabana beza nukuri byakuvuyeko saba abantu byavuye kuri wewe ego rero twebwe twese ngaha two turavuga canke mwebwe muri ko muraturaba garuka wiyumvire iyumvire otu yawe iyumvire mu bintu byose usanzwe ubayemwo iyumvire ujya muntu minsi yose wiyumviriye ari wuhamagara mwiyumvire mbega je mpora ndamwitura iki wari umufasha iki mpora ndamufasha iki nanje iyo akeneye ikintu kanaka naho atoba yakikubwiye kuko hariho abantu batazi nabo gusaba service kandi kenshi abo baprisinga nabo batanga cana hariho umugenzi wacu muramuzi cyane yitaho cana abantu wa wundi ikintu cyose kibaye umuyikorako danyama yarakeneye service arakenera service arambwira ati niki bimeze uko nshaka ikunuko ndamubwira okay reka tuvugane ikintu biki asharambwira ati ntushobora kwibaza ingene umuntu ugiye ari nafashije nkakura mu bibazo uyu munsi nyene ampenze ibintu mbona neza gutya kugira nafashe iyo service uribaza ukuvuga ngo ico kintu amukoreye kiramukoze ku mutima peut-être uwo munsi nyene ntashobora kureyagisa canke ngo atangurire ngaho guhinduka mugabo buke akadeklike kaba kavuga ati kumbe barahinduka gutya ni kurahindukiza gutya abantu birababaje cyane kandi aho twigira ingangare parce que twese twiga mu kiganiro tuvuga ngo ngurumva ngo dans la vie ngo nukuri ikintu ngo sans attendre de retour nyene ngo kubikora nyene n'umutima utanga bikiri ariko 0 km ushobora gukora miss yose utarindiye ko hari umuntu nawe wanashaka si ikintu burindiriye mugabo ni ikintu gitegerezwa basi nikintu bakigera umutima kigyosha mu gihe ubona ko atanga service nawe basi un jour ukeneye service uzironka uraje ndababwira ikintu kimwe abantu muko baradukurikirana wazi gena rero abantu bose ngako si bararusha abantu bose abisazo bako baracama umuntu wese meme n'urya atavuga ko afite ikibazo arafite ikibazo arikaracama of course ifo ko twiga nukuri kubaho kubera ko hari abantu ngahanze
usanga ari wa muntu aguma twenga aguma ari wa muntu umuhamagaye Nikita ndakeneye service kuno uzoraza uza ari kuriruka ugasanga jewe sinisha muri place yango niyumvire beko kinini Nikita namamagaye amazi imisi yose beni kubera iki yamari wa muntu aguma twenga aguma ryohewe ugasanga nturi kuriyumvira ko nashaka afite ingorane zindi ntunagaragaze kumenya tumerewe ngunamubaza ati mbega comment ça va la vie mbega umugabo manye neza mbega abana ni sawa ugasanga navyo bigira wimvira ngo bimubaze kora uramura guma ari katwa guma menganije bayeza ryohewe ndana rikarapfa sivyo hama hageze kuri yasa handi nawe des fois igihe umuntu akomera c'est vraiment ukabona hagera igihe abikwereka basi gahoro akabwira ati bigaje simeze neza ugasanga abantu bari otu yiwe ntibagaragaza basoma tereko arenza avuga burya rero ameze nabi first of all we have to be nice ku bantu bose mugabe turakeneye kwere kumva ko okay bagiye niba base kumfasha kunuku reka basi genda vyikorera reka basi jafumeniye karta vuga ati bige ibintu abandi bantu basi bahora bankorera batankorera reka nanje niyugarana akamassage niyugarana ahantu ngenda niri iyo massage ngenda nja kuri plage niganirize nsome igitabo ndacanda be filme basi yo kyanda yihe niruhukire niryamire sindindira abantu nturindira abantu kuzo barindira ufire ngaho nigurira kavinyu unywe nigirire ci kakantu uzika ukakuryohera ukigirire ci kanete rinutse mara abantu biyibuka abantu biyibuka kandi nico kintu gituma umuntu aja muri depression atamenya depression atamenya kubera ko wewe wabona umenga ni ubuzima niko butegeza kumera ubwabo ariko arapfa bukebuke kubera ko arindiriye ko babantu aha yerekeye gentillesse abantu akorera vya bintu bamusubiza ivyo yabakoreye ije tuba sometimes bakazobirindira n'imvi zikamera ije tuba sometimes bavuga muri société ngo muri société les gens qui réussissent canke qui baguma bari fort baguma nyene na bad bitches nyene jare abantu qui s'en fous ego c'est un terme mengo di péjoratif bad bitches ariko arakuvuga Nikita by chat sinzi wawe ndarushye nushaka amahoro je nawe sawa utankunze biragusha okay reka nikunda barabarundira mfise urukundo rwinshi muri jewe ku buryo nararuguhaye ntagushaka kwakira reka rero je ndarugaruka ni wanje ndarukeneye rwose abantu umva dans cette vie plus t'es gentil ni vyiza menyene plus t'es bon on te suit bombo tobasha aragunywa akanya gatuba wahetse imbobo bayisisi katibiko ikayora that's it urumva hari umugenzi wanje sindamuvuga izina twaganiriye muri iyi minsi hama acarambye sinduvuga ikintu yarageze ko abantu bashaka bamumenya nga tuganiriye ndiko ndayimubaza umva ibintu yanse kuri station hama abandi bantu mva babwira contraire mugacarambye ati wowe ko tumaze kuganira reka ndabikubwira ati jewe burya hari umujewe naraye impamvye naraye nishe kabisa ndamubwira hari umuntu waraye wisha ati ego tuganiriye gacarambye ati jewe hari umuntu na consider na jewe fata izina basi kafata nk'izina nka Bertrand Bertrand wihangane Bertrand sorry ni example ati hari umu Bertrand naraye nishe wa mu Bertrand abaye kubwa abandi bantu wa mu Bertrand aguma ari karatwengera abantu ariko wowe ari karapfa wa mu Bertrand aguma ari karaza kuyitaba imanza z'abandi gufasha amasafi y'abandi umuntu yakugushe twa Bertrand fati Jean example wa muntu abayeho kubwa abandi mugabo kubwiwe ati atabayeho ati naraye ndamwishe kubera ko ndarushe ambwiye ati ndarushe n'umuntu asenga cyane ugaje naragiye gusangira ambwira Imana basi nimba jewe ari ugupfa fasifu umuntu sindi byehore kwanda kijijwe mugabo ni basifu umuntu untwara ntahe mpamagara afume ngenda uri imagine umuntu hamwe yicara akavuga ati ngo agiye gusengera ahantu ngo kumusoza agiye gusanga Imana ngo imyica ngo avyo tellement uwo muntu ararushe kandi ubona ko ari wa muntu ubona mu bantu ameze neza yo karatwenga umwana mwiza cyane utofumenya ko afite ibibazo je nanje abantu ubona ko afite urugo rwiza yego ubona nta too much oya vrai mwa muntu ubona ko afite ubuzima utanabimuha vrai ubona ko afite ubuzima afite urugo rwiza afite abana afite ibintu bimeze neza mugasanga ni wa muntu azi kunyegeza pe azi kumaska ibibazo vyiwe ariko aragwana wenyine mvuga je hari umuntu jewe ari vide yapfuye ejo naye mpamvye rero ushaka gufata umwana ndamuganduke ko agende ahereko ndakeneye ko hari undi muntu avuka mushasha afise ubuzima
ndavuga ati rero burya uyu nuko bivuze mu kandi abantu benshi ambaye sawo yarakize usanga hariho abantu n'ukuri muri usanga ari wa muntu mwirigana ni wambara atera inkuru ni wa muntu mana yanje ubu hagomba omega wakwikonfia ukamubwira ati mfasha gutora solution kino kintu kunuku mugabo we yicaye wenyine muri chambre yiwe avuga ati mbega jewe d'abord jewe mu buzima je mbe ni kondi vide mugansha kuzuza abandi bantu ugasanga rero umuntu yarapfuye ahagaze rero n'ukuri ni bimwe wumva nyene kumenga uri umwana mwiza c'est vrai muga tutexé movie iyo bibomoka nabi soit urabana n'abantu bari mantoje ntafise ikintu baha parce que wariye pije waraheje kumakomeza amasource yose yo muri wewe mais uko amasource yawe yakoresha imyaka 40 mugakoresheje muri 20 ans kora agira distribuwa ibintu vyose na energy abantu hose naho ndadakenewe defari gihutu usanga kusha energy na ndadakenewe vraiment abantu barakomereka mu batwenga bakabona rero nitwisuzume vraiment umwe wese yisuzume kubera ko ni ari akantu nashize ko gari ngo iyi juin itanguye ngo juin izodufashe santé mentale yacu igende neza ivyo bintu hari igihe umuntu yibaza ngo nibisanzwe nibisanzwe ko biragenda birakwica buke ko nk'iyo example wazatubwiye nk'uyo n'ukuri ni kubera ngira ngo asenga imana yaramufashije yaramweretse ko ariko kiragenda nabi yataza guheba sino uyundi aragenda akazima buke asanga abantu bahora akunda atakibakunda kubera ko nawe nyene ntiyikunze reka iyo rero utikunda nta nabantu ukunda umuntu wese atanga ikintu afise iyo rero utikunda nta bantu ushobora gukunda rero ushigenda urazima buke bya bindi usanga zamanza aho rujamo utagishaka ko bakubona abantu utashaka kubona abantu atahantu ushaka kandi gacikirako biragoye nuwo yabivuze c'est pas dit que ntakujya dufate wahanwa ntivyabaye guca kandi wanashaka ntazosha biheberako kuko umutima umaze ku myaka ufite 20 ans 30 ans bati bukiri mutowe ufite na 30 40 ubaye 40 ans uri muri pleasing people nimvire ngo urafite ndakabuto ngo uzogabanya uvuge no uco wikwipabiliza ugati gumako ntihajye ushaka kunywa inzoga ushaka kuziheba ukazibona ukazishaka bwareka ndabihebwa asanga uranyoye icupa rimwe ejo ayo ndababwire turavuga ndasubiyemo ku bantu bose baba batoye ikiganiro hagati n'ibiki ngo turabwira abantu ngo soyez méchant soyez niwe serviable et tout mais mudoze ntushobora kwihisi gutya ari umutima wose n'umubiri ngo utiganya ngo uyumvire ngo bizokubera okay bazokuvuga neza wapfuye ni vyiza ariko ukiriho bazokununuza muri shaya ari muntu mwiza wamukoreye ikakiriho none uretse ibyo kwavuga kuri tonga waramusohokanye waramuguriye agakadonguri ikadosimba kangugura ikintu umukobwa wamuguriye agahereni ka 10,000 uvesha kumurungikira amayinite ya 2,000 francs mugiye uti yewe ako wa telefone ndondera man akira taxi aho waje n'ibihumbi 10 ça ne coûte rien ariko nivyo ngitako ravuga savyo ko turisuzuma turabe yuko tutariko turapleasinga abantu au dépend de nos forces de notre santé mentale turabe yuko naba kutariko rabanunuza utari umuntu anunuza uri waramenyereye gusaba ama service rero abantu ngo ndafise umuntu ngo ibintu byose kandi bajya abantu nta kimwe bakora umuntu yamenyereye gusaba service yes avuga reka mbwira ikintu ndazi ko korera muri ville reka ndamubwira kingurira ndazi ko zagira ikinana akaba afise abantu incoreke n'abantu uzeyagira gutya anye hama ariko wewe nawe basinyambugira gutya mitende ariko again abantu banunuza abandi hari abantu babonera abazi yuko kawo zinza gatigitisha ville nzima kajiva kandi Jivantis de Tiha. Jiva kanje di. Jiva ariko ni muri kamere ki. Jiva imana izo guhezagire frère. Atangura umuhezagire imana yireke kwanje. Ndaje tubanyereza cyane. Samutaba nitwaza ibintu by'Imana nga. Jana Jiva twanye ushira ku ruhande wewe. Ibaze. Pato. Ko wishaka. Ndabahenda mweshi fish to pay. Ndawaye fish to pay. Yaje ko ndamga je ntabindi byo ku ruhande ngi.
byose birimwo ndongerereza kandi byo ku ruhande birimo ndongerereza ndetse cyangwa umushahara akenshi bari kabeza akandi naho dukora mugabo ivyo avuze Dacia niki hariho abantu ari nature yabo kuba bana beza genre atari gupleasinga abantu yego rega sije sinavyanse gusa ni kubera hariho abantu baba profit ashavyumvira ngena amuprofita oya amutwara just passion ndamuprofita friend yo hara nanze mu telefone rero tena shiva navuze ngo barabahana hana Sanchez wanje ko yagiye wona Sanchez so mukuwo yo tena mana shiva tubanyuku Sanchez wanje yaragiye ako jiva ni muri kamere y'ikevre mu buryo zigarije Oya, rero mugabo basha hariho difference Jiva n'umuryango biri mu maraso yabo n'aba grand frère wiwe shiva aba n'umuryango grand frère wiwe rero je mureka arashavuriye tumuzaca nkubita mukubite zo gufasha Urumva. yice je ndiko ndiyumvira genre difference y'aba bantu usanga ari nature ndabona ko ibintu byo kuruha okay yarabihari tontori shiva baramwiza abana tontori shiva nimuhore kwandi ko ndiyumvira genda vyu shaka tuvuge kuri aba bantu nabo hariho abantu usanga ari nature yabo kuba abana beza sibyo erega abari nature basha abari nature kandi naho bimubwira ngo abihere naje vraiment abantu ndabibwira ngo uri kuritanga Ntavyo bigirisha, neza ko umwana mwiza Dubai niko bameze baba bakundana cyo tumeko turabahanura ati umutima mwiza wanyu udoze vraiment ntibawununuza abantu n'abantu ni baraba abantu bariko baraba profit yes n'umuntu wohora ubigenza gute babwira example vyaje na shiva oya hapana naona vyawe na juu ndakubaze question nani kitaro mutikitisha oya ndingi gato nibaze bantu indire none meze kubaza ngo baze kabaze apoeshe vuga yo bebe ego Ninge none Numa. uzosa okay ndakibaje kwera ko nikitari umwana mwiza sivyo ni umwana mwiza afite umutima mwiza sivyo hingenyene banzu uruhanzu uhore sunyamanze nikamaze na nyamaze ivi niko na 30 na nyamaze kuziranchira pardon mama trentenaire mpe conseil sawa na nyamaze urumva shaka urumva amini nka experience uri umwana mwiza c'est vrai kandi n'ukuri uri serviable pe nigitafima ni kuri ni bitumwako sinababesha mugabo non plus ntabwo bagongera ku mucanga bagutigitisha gumeri wa muntu gumuri kamarionete mbese ubidoza gute ubishobora gute iyo bishitse ugasanga umuntu aragukeneye wowe bidakunda ko uhaba kandi ubona ko agukeneye ubigenza gute tubivuge ama example ushobora kuba abantu reka tubivuge ama example reka tubivuge ama example jewe wanashaka sinibaza ko noba ndi serviable birenze reka ndaguha akarorero k'umugenzi wanje ari serviable sinavuze ngo no guplease oya ndavyumva shaka nje muri wa mugabo nabo banavuga ati nabana beza abantu bari serviable deja mugabo batari people pleaser reka ndakwereke akarorero k'umugenzi wanje ari serviable wa wundi nje nkeneye ikintu nabanzi ni kubera atari hafi ubu nabanzi ko icyo kintu ntigipfa ukuntu bimeze urana nk'uko jewe uramusavye service jewe muri uyo mwanya ndabona ko ntagira ndayigufasha kandi ndabona ko uyikeneye pe nkabanzi umuntu ashobora kuyigufasha muri uyo mwanya ndamukuronderera ndamukurungikako bazanaka ubu naho nyene bimeze urashobora kumubwira uti naka jewe ntitumenyeranye cyane mumbarize wewe nkabikora urumva sindahabaye kandi nabishaka kuhaba mugabo singira nimanyure ari nk'ibintu bisaba amahera naho ucumurika kundi muntu asaba amahera undi muntu bisaba amafaranga bwa sinobis yego no gusabira amahera no gusabira amahera ntari bwabikore no gusabira amahera bivana n'uyo muntu hariho umuntu ntoshobora gusabira amahera hariho umuntu jewe ubwanje ntoha amahera hagati wewe ndakuzika yego ucubigenza jewe ku kintu c'amafaranga ca mbere na mbere jewe umuntu mpaye amahera rimwe tutari bwagurana amahera nkaguha amahera ukacungora kuyagusubira kuyampa bye biraheze frame fuma ndayaheba mugabo biraheze naho ebana ibibazo vyawe naho uzobinyagira gute turi babiri kuri ico mugabo rero uri umuntu wanje ayo mafaranga nzi ko ushobora uyansubiza itongo ryanje riratakaye uyasubiza facilement ntayafise kubera ko intu yagusabira yagusabira ku muntu ayafise wundi nkambwira nakarara ashaka amafaranga kandi ko jewe uwo muntu mba ngiye kubaha gusaba amafaranga azi ko duhora duhana amahera cyane ndayamusubiza avuga ati ujye yasabiye na wene
ndi sure azoyamusabira mu gihe naho rero nta muntu ubona ushaka kuyamusabira nta n'umuntu ubona ushaka gutuma iyo service ngo ayimukorere genre ntibikunda ko iyo service ikorwa akansi uraheba ariko nigitara ubundi arazi kuvuga no nivyo nari kundabaza rega akansi uraheba kubera ko ibintu byose ntivyama bikunda abasha ntivyama bikunda frère Cyo urazi kuvuga je naje ndazi kuvuga no je ashi tujya abantu bimvya yuko uburambe je njya abantu ko bazi ko ndi mu bintu byinshi vraiment ashi banabisabaga ke baronze ariko na jewe nititse ikintu ndumva yuko ntagikoze ndumva culpability urenda cititse naho uri mu gisande kwa mama nga mama tratener no jayo vraiment no jayo kuvuga nti iki kintu ni je nacitunye kandi ndakunda kwituma ikintu vraiment kandi agishatse ndagikora gushika meze nabashaka mu ijoro uriko y'amaturu twaratugira turi ngo na wa muntu w'amaguru gutya amunyakare ana hajya vraiment the man you fat with the man you fat with nkakujya jera hajya ndavuga ati aha hantu ni bon reka ngende naho uvuga ati tugende gushika mu gitondo ndazi yuko murari ntamvuga none uvuye umva twagenga tuja ku bitaro ni wari we ni ego none baraye gusavye oya yari kunyene numva byari bikenewe kandi nari mfise umwanya ubushobozi cyarazi ikintu babwira bacu burya abantu abantu turiyize nuko twivyirengagiza antwe nawe wiravye uravuga ati hari ibintu birenge capacity yiwanje nkuko dasa ariko abiva hari uvuga ati jewe ibinye biri muri ndashaka kubikora umuntu ambwiye ko akeneye 500,000 ndabona ko mfise miliyoni 2 kandi amahera nayo mbitse kandi no mfata 500,000 yanje nagifise yonyene ngonze kuyamo antwe wowe wiravye n'umutima ndababwira abantu ati Imana yaraduheye conscience ituzi tuganiriza namwemuyera urumva ko umutima uri kurakubwira ati biga bintu weme nabyo uzoshitsa cyangwa ikintu weme uzogikora ko cyangwa ikintu wemeye wiravye ibintu ushoboye n'ibintu ukora we ntabyo uzoshobora mugira ngo umuntu umubabazi urabikoze uravyemeye rero nuko twiga kukumviriza umutima nama wacu kubera ko namunda bibabwira ivyo bintu abantu uwo muntu ntutamukoresha intana kimwe azoba ntazocapfa kandi ibintu byose ntivyama bikunda uzomuhaye na capacity yo kwiyumvira kabiri gatatu kwereka yumvira wowe wenyene mbega yumvira undi muntu canke wenyene avyikorera rero twari nasasa ibintu babona wenyene bashaka kwikorera ugasanga umuntu ni wa muntu muzabwiwe akanu kose yumvira umuntu azakukamufasha akanu kose nturukura ama capacity yo gukura uwo muntu afete tubwira abantu nabo babigira dans le sens yuko wewe wamaze kumenyera urabivuze cyane nibuka bya bintu tuvuga ngo abantu bagenda gusaba akazi bashaka kugira ngo akaba yamenyereye yuko wowe unyandikira ikete wowe unkosorere CV wowe ngira ikintu biki akamubura kumva ko ubuzima buhagaze and then akavuga ati yabonye ari ikintu cyahatari avuga ati iki nishaka kwinshika akacica agashaka kusanga ashobora kugikora kandi yagishikanye we na premier pa ugize basi mubigerageza so ariko wowe abantu nuko muturaba mwamaze kumugara yuko babakorera ikintu urumva urafise imodoka kandi bafite imodoka atazi kwitwara yarayiguze amahera yiwe cyangwa barayimuguriye avuga ni makumushoferi ejo umushoferi azogwa uri umuntu numwe usanga ufise imodoka shavyo ndababwiye nyene byagenda ugaje ufise amafaranga na modoka notwara nacho nayo twara kurayizi kwitware niki umubuze wo yitwari sitaje ngo nta niyo ni Cardibi afise ni Cardibi Lamborghini atazi gutwara imodoka rero kugira iki je undibuka yuko ubwa mbere nzi gutwara imodoka ndaguhiga nkiri kwa mama ikini bkidaga mariage ariko numva yari ivera ntwara ibi byose havuga ati je ndayimenya ariko kuko sinayitwara kera nkiri muhira cyane après we akaduga nka ruguru ukaciguma muhira bro nkagenda gufata taxi ndabizi cyane ibyo bintu ibi bintu ni gute no ku muryango uri hafi yarenganya n'abantu benshi babibaye mu byo bintu yego ukagira ingorane ukagenda mu ijoro ugasaba ababanyi ngo bagutware wowe uje kugorana uvyura abantu bazi kugutwara mu ijoro ufite imodoka iri byabaye nka kabiri navuze nigikundi iki kintu kasubire kwiyumva ko yari Manuel nasubira ndayimenyereza nasubira ndayitwara ndiko ndirendegeza gose après akayitwara katuje mu bintu byinshi après navuga ati uyifuka uturonka imodoka twese ntibishoboka ibi bintu ariko kubera uko nyene waramenyereye ivyo nkunda twabivuze nacagiye tuvuga ati aba mama bakuze dufate afise umushinga naye wiwe yaramutwara kuva kera la umushinga ntare tavye imana peut-être afise abana bakiri bato ntibazi gutwara you know canke iki ugasanga urabaye
urafise imodoka ngaho n'ibintu byose umugabo yagusigaye ariko ntuzi kubigira ko wamenyere ko byose bikugirira bimwe uca usanga hariho imiryango ibitwaye yabitwaye parce que tu sais pas yo biri umugabo wafise ama entreprise ntuzi nayataye umutwe ntuzi nta na kimuzi waramenyereye yuko après c'est bon kumva bakubebeje umva princess uri ngaha umwamikazi maybe fise ntuzeye face B itariyo ko navuze ko kantu gatoya kumuduka uragize ingorane mu ijoro amatara yacitse telefone yawe yazimye nta mayini tufise ariko ufite imodoka yuzuye igitoro gutya ariko iraboga biranse uranse gene wide place ufite imodoka ngaha so nakantu gatoya n'utundi twaba tubaho kura wamenyereye yuko baguhanda service ayi nguntore ngo ntware ngiri ikiribiki okay mana before yuko tubandanya reka tuyibutsa abantu ko yo aba dukurikirana Bankobu yaruguruye iyindi bayita nindi irafise konte yitwa Kiramama ni konte y'abamama y'abakenyezi n'abigeme ego umva biroroshe gose na passport yawe utwara passport zibiri hama gacha kugurira konte yawe nukuri ni konte d'abord ni nka konte épargne en fait bakungukira amafaranga ku kwezi bakungukira hagati y'ibicindwi gushika ku bicicenda yes makara amafaranga hanyuma akabijya kuri iyo konte ubundi konte z'abakenyezi tusanzwe tuzi mu yandi mabanki ntibakungukira ku kwezi ni à la fin de l'année bakungukira à la fin de l'année ariko reka ndakwereka nk'akarorero uguruza ku bihumbi 50 vyawe konti yawe ibihumbi 50 vyiwawe uvyuguruje 50,000 yawe iyo 50,000 yene ubwo nyera atanguye kunguka kuri ivyo bicendwi ndabaharurire je nkundi biharuro urana ukwezi guheze barakungukiye nukuvuga ngo ayagiyeko nayone bazoyungukirako ku kwezi gukurikira ukuvuga ngo ni 50,000 ya 50,000 yiyongereyeko bazosubira make kuri 50,000 ni menshi 3,500 ni menshi uva après yindi mois azoba 53,000 bacha bungukira kuri 53 reka mfate nka 1 million urumva aya badukurikirana amafaranga fois 7 divisé par 100 70,000 ku kwezi d'argent quand tu fais 1,70,000 la prochain mois bakacha bagira fois 12 wita 40,000 ni projet mana yanje kuri 50,000 yawe urashaka kuguza konti ya muri Bankobu konti Kiramama murumva ko deja naho wovuga ati namahera ngira mbikira abana banje azoguma yunka canke avuga ati ngira mbikira nka ponzo kora mwaka uza no kumwaka uzoyikora hari amahera yandi yagiyeko rero ni umugambi mwiza kubera ko hari igihe duheza umwaka w'ishuri ugatangura uri kuri yumvira uti mbega ama uniforme ngira ndayaguriki ariko iyumvire ayo mahera bakungukiye ari ucija gutora ko janda kagumako agashaka byarayanje yego nukuri umuntu wese w'umukenyezi akaraturaba umwigeme akaraturaba yaba bari ngaha mu gihugu yaba bari hanze kwisabira ko credit rega cyane tuje ngo babonye yuko ariko amahera n'ibiki bashaka guha kantu ngene gatoya kugufasha umva wibikiye amahera wagize iki donc urumva ushaka kugenda kandi usanga ufise konti yindi muri banko bona bari konti normal sans canke konti y'amado cyangwa devise barashaka kuyugurura kuri iyo nyene suko donc urumutwara ama passport gusa abiri na karanga muntu ntabindi na 50,000 yego biroroshe usanga ufise konti usanze ufise konti mugo utayifise uregera ahantu hose hari agence ya banko bazo kugira ibikenewe nambaraga kaye k'umuryango nako nemenga baragasaba utuntu nyene dukenerwa kugira ngo bashaka kugurira konti bamenye vya vrai ko ari gwawe kubera ko ni ibintu nyene byo kugira rero nukuri abakenyezi baturaba turashaka ko uku kwezi kwa gatandatu dutanguranye kuzohera ufise ibice 7% canke 9% bivanye n'amafaranga yawe uzoba uri kurabiye mwe twazika muri commentaire ngo turashaka utwere kutina nuguruye konti kubera azogera igihe tugira amaje tubashirira ko amafaranga kuri konti rero bamwumvise boss lady ayabikirenga nakavuganye jengo ubunye ubukene fise murazi ko cyangwa imodoka agira abagabo b'amahera ariko umuntu akorana na Bankobu arira ubukene biti kandi bari ko baratwungukira natwe bwe deje natwe twungukira rero ariko kwa numvise iyo jeune nikita komisonga samahera iyo jeune Bankobu izoyikina oya nikita yende tuzomurondere ko mwanga amurondere Bankobu nakibaza umugambi wa John Bankobu muko murawa
Yeah. Rero bakunzi batuma tubabwira amaserivisi ya Bankobu mugabo ngare katubabwire kirama tuzababwira konti ya spam mu bindi biganiro ama assurance ibindi biganiro mugabo ngane kubabwira abamama badukurikirana mwese n'abari hanze murashaka kuguza konti ya spam cyangwa mushaka kiramama nawe ubizi navyo ni kitavuze aravugishwa mu bisanzwe yego avuze bagasongo acaruha umugasongo ushobora kugururira konti mama wawe ushobora kugururiza konti umwana wawe akirikara ubona nyene ko ari ariko arakura buke kubera ko murabizi ko murabizi ko ku bisanzwe umukobwa hageze kuhaja mu bigero biraryoshe ko umukobwa afise udufaranga twiwiwe batamusuzugura mu rugo batamusuzugura mu kibano biraryoshe ko wewe uba waramwiyumviriye ko uwo mwana wawe kugira ngo nawe numwigishe byo gutegekaniriza akazoza kiwe yego ibaze rero par exemple umuntu araje bitwa afise akazi aramenya service ya kiramama twayimubwiye arahembwa ku kwezi hama ntigera yiziganyiriza agaca aranda kumagusubira aho samahera umwanya wose akazi karaheze none wowe mu bisanzwe ko duhembwa umushahara umwe kuri karugo umunsi amahera kwa kundi wakora ko ufite imitima yoroshe nturi bimubwira ngo bimubaze umbwira ati none webwe amahera bahora yakoresha iki uciye winigagura kugira ngo ujya muntu umufashe mubareke basavayivinga bamenye ubuzima mubareke akandi abantu bibikira uduherasha bakibikira uduhera wowe ukacugenda ugasayininga shayininga ukagura ibintu byose papa okay ejo amahera araheze kandi twahembewe rimwe dukora twese ngaho wowe wagiye kuyakatagura je nibikiye ndavuga ndatashe wanashaka yageze guhembwa yarayamaze mbese yafashe amadeni yashize agira ATM kandi hano biza kubabariza nahuze ego ufite umutima mwiza c'est vrai mugabo ibuka ko amahera wayabikikiye yego wabikikintu kandi kiri important kuri yo cyangwa kumuryango wawe wariyimye usivye warimye wigiye 1,500,000 2 millions warimye y'amaswaha yo kuja muri aka n'imisi yose warimye duhuzu twiza kugira ngo ubikira agaproje kawe kejo mura nkisiga inzara hanyuma voilà ayibona ayo sanga mbere yasize kuri konti kugira yunguke yase muri kiramama ahanyaguma yabise muri kiramama hanyuma uciye ubona umugenzi waje kukubwira ngo jumba ngo ufise mariage we nabuze amahera y'ikanzu nageze kunuku afise urubanza nubwiwe se ubwo nta mpuriye uciye wumva ibigongo biragufasha none mugenzi azo kwambara ikanzu atakunze ko adafise amahera akwireka basi ndamuhe basi n'ibironi zibiri basi kugira ngo yongereze afime amahera asha muri mwe namakuru n'ukuri kw'Imana reka ndababwiye uwo si umutima mwiza ubujuju yo ndibutse ikintu ubasha ariko mubarenge ndadakivuze we na mitende akubwiye nshaka ikanzu ni ibintu nyene basi murango muragubwira alo ndagusavye ndimuka agutelefone nka samuna mukabaresha ndagusavye nyongerereza ndabuze 200,000 genre nduka kuri mikaje urakanwe nduka kuri mikaje nzagusubiza higa yeze je ntibirashikira mugabo nibaza ko no gusanza anje vraiment no gusigaye nawe se yarumiwe ugasanga 2h du matin nere weekend utari mu bitaro utariko baragushona wawuza amahera yo kwivuza uravyinira abajya bujumbura ni jewe nawe wasivye ayama nayo twumaga twasika tunamusize n'inyama mugabo iyumvira ko hari abantu bahara babikora acha mani baheza nakubwira ngo peut-être ngo zana ndiha amahera mais umuntu akusavye amahera atari mu bitaro tukina 2h na saa ile basi 23h samedi vendredi kandi arazi yuko dufate ko na mastatut yiwe oya dasi naho wabari ndiko ndakubwira ndakubwira nti iyo yose umuntu agize yayizo saha mana we jewe sintayo noguha naje noguha ega mwebwe mumeze gutya murakaze ndavye ngo uwo muntu aza kubaza kawozi ka kera aziko yojiva wajisha atodera jiva cyangwa azi nka ozi ntasohoka ndamuzi ko ozi ni mu business woman yatweretse ko forever yaronse amahera no munsi yatweretse yuko bamuhaye primuri ngo yampemo nayakoreye uri hehe nakoreye uri hehe yampemo ndakazi yuko gaje kugira snap kako karatwenga mu cumba katwereka televiziyo kako kararaba ibazi baheje kumushira ko 100 kuri Vimikash urumva oya savye ngo dufate yatwese mu gitondo ko yaronse amahera hama mu ijoro aje azaga snap ko ariko araraba nk'indirimbo ya naka ya snap ashirako donc 1 plus 1 égale combien ozi yaronse amahera 500 €. Hama araryamye akarara aba televiziyo mu cumba je nanje na chafisa yakoza so what I'm doing sheri ibiti
none ntunga kuri mikashi niho ndungikira nka 200,000 nja gusubiza ejo bukeye ngiye kuraba kuri bla 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 you know rero ozi wundi atari uyu ozi umwe n'umuzi w'ikashi Oziane kasha avuga yo okay basi ko tangira niko nkoresha tanyankoresha akaca agurunga nka 500 kuri note canke you know hama ni wa wundi abo bantu savye ngo ozagaje kuyamusaba azomwisha ndabaza kuvyumva n'amatwi yanje none ugira yakoresha iki goodness umuntu akubwira ngo yanyongo yawe yanyongo yanje natabutse ndago yo none uyakenere iki none urakeneye ubunyine uyakoze iki n'ubundi ni warosani none yakoze iki namahera yawe uretse hano wishoka nugira yakoze kuri yakeneye none wona n'ubundi dufata nk'uri yamusavye like nka 25 yindi none ubundi ni wembwande no mu hari akantu ejo nabonye hari akamime ejo nabonye narakabonye ngo uriko uramusaba amahera ngo bafukamye ugiye kuyamwishyuza wari warukana wari karirukariye ntufukame aho ya kandi nabonye ni ngo umuntu ukabugira umugurana amafaranga mugende mwifotoje ifoto kubera rirashobora kuba ari ryanyuma mubona ukuri kw'Imana arakubwira n'urugira yakoze je mugabo bashikora Jenny Wari yidi ukenye. ko nakunda uburofa nta bantu nkigurana amahera vraiment wowe no yaguha nanje vraiment nuko hari abantu banje bake Yego. vuga ati kamwe naho bari mu kibazo ndashobora no kuyamugaba kandi mu kibazo Yego. mugabo hari abantu je nk'umuntu hari nk'abantu batanze ntazi barabansa amahera ntazi riga abantu bamaho Babona hari Suzanne. umuntu yipermeta vraiment nta bucuti mufitaniye Out of nta kintu nowhere. na kimwe mufitaniye Renda kubwira ikintu araje kimwe. kuyagira ingorane Kubera ko jewe zanzire ziri ndani kubera ko jewe niyizi ndabizi ko sinigera nkora ikintu wa contre cœur ushake ubu ufukama uri kurarira ukuramba ibiseru mu gihe umutima wawe utakubwiye kuguha ntaje na kimwe ndaguha reka ndahinguye mugabo mu gihe umutima wanje umbwiye kuguha namba ntakuzi vraiment Ego. ndayaguha ndabwira ati Imana igufashe uve mu bibazo uri kuracamba undondere rya kabiri gatwense abana babiri ndeza na James Nzundira jewe mu minsi heze hariho umuntu yanyandikiye ni ukuri nta bucuti dufitaniye ni bya bindi twamenyanye kubera uyundi mugenzi wanje uyu muntu turamaze kwicarana rimwe ico gihe nyene tumenyanye kandi arashobora kuzoraba ikiganiro ntaco bitwaye jewe ntaco bitwaye aranyandikira amafaranga aranyandikira umunsi umwe ansaba amafaranga ambwira ko byamugoye ibiki n'ibiki ni ukuri jewe cyambere na mbere ntangura kwiyumvira jewe sishobora kubahuka ngo nsaba amafaranga umuntu je kwanza mana je ngira nta n'amafaranga ndatinya cyane ideni ndatinya ideni je ndufite abagenzi bagukanye duha n'amahera biragoye vraiment ko je zoba duhe natwe bwe no je biragoye vraiment ko nsaba amafaranga basigaye bankatira nabonye hama uyo muntu aranyandikiye iyo message hano vyandi uyisomera hejuru sinayitaho vraiment sinayishura hama cagera wa mwanya wanje mwiza wo kwishirira kutumimsi ndadushirako hari haguye ko bijanye Oh my God. ngo nukuri naho uzorira amaraso ubutunzi bwanje ntuzobukorako iyo nzabona aranyandikiye ngo ke muratubabari oh wow nibikije Oh, wow. ambara ikirato cawe sinderera namba wumvise uri vize iyo mbarira ikirato cawe hari amamesi naje mpora mbona ati yo ikayishirako muraca yumva reka sitayishireko kandi nukuri jewe mu gushirako wavyibagiye kuvyibagira ntanguriraho nagejeje ca gihe muzomvise Ego. mbandaniriza ijako ijanye n'ibintu cyawe vyawe biragusha ndabona aranyandikiye ivyo sinamwishuye vraiment vyose izo message oh wow okay oh wow shaje ikintu kinjoya n'abantu nanjye aciye mbabona uzoyabaha bazoyakumarirako nuciye numva ikigongo hari abantu bakoje baranyandikira cyane tukangatwenga kandi bagashavura ari umunigeze kunuka ariko umunigeze kunuka ku mahera yanje tumuhaye amahera kidavyibuka kudasya ngo ndazi ngo uheruka muri mission ngo umuntu agusaba amahera ngo ingorane urukuranya sama aranuka ibintu ndavuga amusoma message ndishavure ndavuga vya vrai gawe vya vrai nuko kumenya message nyama ntayifuza nuko dufite telefone yindi yaranutse kandi muramuzi vure badamubabwira beho wibaza ko ijya mission urashobora kuyironka wamaze kuyipangira amahera yose bro wayamaze yaheze wanagura nyazi ko ari igihe baguha amahera après ukagenda utoya amahera ati impayo nzobamwo bazoya amashitsi Burundi kuri konti bakubwira ati uzoyaguha ukagenda usajya amadeni kugira uzobaho hanze manera nsize inyama hamusoma message ubwa ati kugira ngo
hariho ikintu abantu bihendako umuntu akorera uyundi amahera yawe ni rero gwawe tubagenda mushirako amantuze simanyene n'ingorane ngo nguvize uragiye hanze uragize iki cyari genda ibinduhisha gati abashaka kumbona ngo nagiye nanda kubaze jewe reka ndabaza ikiye mbaho kubera abandi ahubwo nye ndazishirako ndababwira nasho n'ahandi ndi mukuja genda bishaka naragarutse nk'ubunya ziga nashize ko mvuye ko baca bibaza ngo ni yuri tute duhura mu barabara ngo wena ntuze ushize ko naga naragiye reka tubabwire twe ikintu twabohotse ko twifuza namwe mubohokako tubayeho ku bwacu nukuri jewe mbayeho ku bwanje uyo ni jewe hari abantu bambwiye watubwiye ugiye ntatubwiye ugaruka niko je nabishatse nashaka ko ndababwira ngiye ngaruka sinashaka kubabwira ko nagarutse kora ko kuri je navyo nashaka kugaruka ni nkuko wari kugenda utababwiye iyo ndakubabara ko nakare kubabwira sinashaka kubabwira nuko ngiye ko je sinzi nkora ibintu ndavyumviriye rero sinumva ukuntu ushaka kushavura yashavuye umuntu cyangwa nakubwira ngo ndagusabye kandi mfise ibintu kandi urabizi ko je nashaka guheranira urashaka ku miliyoni 3 hariho abantu batanga kwibwirisha abantu batanga kwibwirisha ngo Jonas ko ntoguherana nibo bakubiri free ngo miliyoni 3 ndagusabye miliyoni 3 nani zafise dasi avuga jewe uyu mukene yarucari vulnerable ariko muze murambwira birangyohera do ko ubona ko jewe cyo gwimera isatu okay ndabwa shamuri no misi nawe ofise nakoresheje reka nzo kubwira undi aya ndiko ndayakoresha ndi muri business nanje abantu b'Imana uburuzi bajana babwira abantu nukuri kw'Imana wa mugani tuzimisi tuzoba kuri iyi mugabo atese nimuzimana imyaka 40 nimba barabayeho 30 uri kura pleasing abantu basi yo 10 wibeho by'ukuri uryohegwe umuntu ega gusema wapanze kugira agacip ko kuruhuka mu mutwe sivyo kuri wowe wumva umengo umuntu acyakubwira ngo mpereza nk'imiliyoni 10 kora bamezi miliyoni mwe kora ko nabuzamahera kuri hinzu ukacusiba trip yawe ukumva umengo yemye mu megubaye umwana mubi nuko ntubaye umwana mubi yongo nzomona abasanafu yajije tunaploka ku mastati tunaposta kubera kamera ntiyagufashije kuyarondera kandi wapanze chip urakumva mu mutwe urarushe mu mutima urarushe ushaka kuja ahantu uruhuke usubire yipanze kubera ashobora kuzoyiriha maybe ko utoduhera nawe waturonse maybe arundi muntu atukuguranye sinico waravyiteguriye cyane warabirindiriye cyane azi voyage turindiriye ibanga ngani twagiye nibaza ngo twaragiye ntitwagiye twabuzana kujayo hanyuma turaronswa zamba ngo bye ngo umwana wanje aramize nyundo imari nakiri yo maraso babariye Ami je kinshaka kuvuga peza urabe siko umuntu ese ntayimuhaye hari cyo zakuba araza gupfa hari ibintu biri too much biri vital quand même kugira ikibazo kiri ubona ko nawe twatanguye tubivuga umuntu atagira apfe ashaka ikirato Chalix ngo shaka mera ngo gusohoka kiri garden wowe navya wabuze imihera biharage go oya naho yo bashaka kuja kurya inyama kandi yashobora kurya umuceri n'ibiharaga karara ameze neza nukuri urabona ikintu kigira ntuje vraiment est-ce que umuntu arameta ko urinda gusaba ideni kugira umuhaye mahera est-ce que umuntu arameta ko urara wicaye kubera uri kurimvira ati mbega uyu muntu azobigenza gutejo oya nukuri kw'Imana des fois rigiye twikorera imitwaro y'abantu basinziye vraiment nico kintu kibabaje babaje kumuha amafaranga ucirara wiyumvira ingene uzoronka yandi yawe ejo mbawe wacasinziye nico kintu kibabaje kuri ni bijya bivuga anxiety ibintu umva mana ubona ikintu ndiko ndanka nico oye raba ko umuntu est-ce que umuntu arameta kuza kumurarira ijoro est-ce que wewe ho mbega ho wewe umkeneye wewe haba canke yo haba je kumunzani bidaba bizogufasha kubaho kutagira amahoro ahungabanye kora ko ikintu bitavuye ku mutima nawe windana utsigara uvuga ati nk'ibintu bikoreye iki misanzwe ahe je murabona aka amatelefone yatwa turishaga baje hariho umumama nciye nibuka umumama hari umumama w'umufana wacu aba muri Etats-Unis yaheruka no muri vacances twari tuzi nanye yaranyandikiye arambwira ati jewe ngira nze mu Burundi nje kwikunda nararavye ikiganiro ca Greta na Ozi
cyo kwikunda numva umenga nje kwikunda ngo kubera iyo nje nk'iyo mba ndiko ndafasha abantu mba ndiko niruka maze aba diaspora baza muri vacances bagenda barusha irahira yego nta bitamiyihaye oya ntiyikunze vraiment ko yashaka nivyo hari n'undi mugenzi nawe nyene aba muri Canada nawe nyene n'umufana wacu cyane wewe yaje yavuga ati ngo uburenzoza ngo nawe nyene ko nyene nzogira massage inkingo y'inzara nko n'umushatsi yambwiye ati mva hanjanga ngaha urumva yabasaza ntawe nakoze inzara nayo sikwaye uko yego hari umugenzi wanje yavuze babiri kwanza wa mbere yavuze ati finalement nabonye yuko kuja muri vacances mu Burundi nta vacances ni muri zanje so the next year nzogenda mu kindi gihugu kazima mwambonye ni bona aramukije gushika kuri nyokuru wa ruguru nibo uburenda agiye mu kindi gihugu ngende kuri plage nambaye bikini byose atanu bari kwarambona ateko aranjajinga ndino mba ndiko ndabara ibintu ndiko ndashaka kuvuga yo nakandamugire finalement izi stress njemo niyo vacances ati tuzosubira ndogera mu kindi gihugu hamwe atanu umwanzi atankalkira numwe uyindi nacu avuga ati jewe namenye yaronse konje ati iyi konje ndonse yisomene nta numwe nza kuyibwira ko mfise konje nivyo hamwe bagumya ko ndi ku kazi ndi busy hama ndaza kukomsangira utuntu twanje mu gacirere ntangere donc rero abantu mukunda kugira ni mugire exercice mwigire violence parce que ni violence parce que mufise personnalité y'umwana y'ubwana bwiza bwo serviabilité iri idugeje gatoya muze mwegira exercice ko kwiraba wonye ati nshaka kugira utuntu twanje nayo bari umunsi umwe isomere ni ndende gira umunsi umwe basi no aho gira umunsi umwe mu kwezi yes kazoba gakwiye kugira umutima na wuruhuge ku mutima wawe umukubita kugira mfashe uyu we nawe byari sangapi yo ivyo kandi cyane nakuba mama abamama cyane yego abamama umva ababereho abandi bantu abereho abandi bantu abana umugabo urugo abakozi urumva ugasanga ababanyi foko ababanyi babona ko injanja ari sawa kandi dufashanya turabana umutima ai Mugenzi wanyu mwe wenyene ugasanga umuntu agira fe arahwereye rero abamama turabahamagarira cyane kwikunda nukuri turabahamagarira cyane kwikunda bana heba ico kiro c'inyama rimwe ugende ugira akamassage ugira akamanikire ugende mu mutwe wakoza bakumasaka kundi nyene hamwe n'ingonda zirekera Azwa mama jensi ba osanga kera bagira akaverni ibiti ugasanga inzara pia bihevye yari mosheje apana kwimosha hari abantu bimosha bakagumana ubusti muga hari uwimosha ukabona ko vraiment chance byamunaniye akandi kampanuro kanyuma no baha nk'umuntu yakwije 30 ans essaie de vous en foutre mugerageze no kuri kwiyamfuta vraiment bareke kujuge bareke bavuge kuri umwana mubi oh fondo toi uriyize uretse ko bwana bubi hewe qu'on soit sans au diable le monde aura dit as long as uziko wowe n'Imana n'umutima wawe muri ko murijija urana kuri umeze gutya anye conscience yawe iri tranquille ahubwo rikira ati félicitations he wabishoboye byabi n'ukuri bareke bakuvuge pe kubera ko après tout ikiri important no wona amahoro yawe nawe ndanye ese ko wiyumva gute uraryohewe umeze neza kuko ibyo bakwankira abo uretse ko tademwe abantu bose bakwanka waje kugira iki utwe nkabwa ozi big up ujya kwanga donc rero ati okay ndafashe dasha munsi ni tabiramusha abazo kwemera ko nyene bameze barahari uzotakaza bamwe yego muguzo kunguka abandi mugenda mu rugendo rwo kugira ngo kwikunda no gukora ibintu bivuye ku mutima rero n'ukuri bareke bakuje bumve ko umwana muri famille kuvuge ntukija mu mamanza ntukigira iki nibi ntiwasi kuja kwa kutabishaka umeze nabi urarusha kene kugira yawe imita mwanya wawe kugira ngo ushobore d'abord gukira ushobore kuduza ama videos usiga umazi igihe ufise usije gutwenga vya vrai usije kujya musinzira uronka itiro ryo gusinzira ariko rero umugenzi ko basi yaguma aja mu bitaro malaria malaria umwenya usi gutu uri ahantu hatani imibihari uri muri fatigue uri muri burnout you need to stop now ubuye ivyo byakobera mu ruhisha yarabihevye ubunyameze neza yesu ko mushasha ijisho rirera umuntu ari magoyagi afise amahera afise ikino yama mu bitaro gawe ugira ufereka abantu bazo gukunda nkuko nyene barahari reka bajya baruma barahenuka ari muri ahantu hose gute uri ahantu hose ibikundira umuntu amasaha namwe twese
imibiri imana yaturemye afise haya capacity uyirenganye rero hari igihe wumva nyene mu mubiri usigara umuntu atazi ufise itira umwanya wose ugumura umuntu afise ngo numva ngo makonyaje gwanose ngo makonyaje wowe yabura gute Wowe yabura kuryamye isaha imwe urumva nawe nyene iyo saha ariko uragira ibiharuro cyane ababwira kandi basi mikore kwa kubw'abantu mukunda yiyumvira ko uwo muntu agukunda ukeneye kubona igihe kirekire basi uzofasha abandi nawe ukomeye basi akeneye kubona igihe kirekire niwagumuka uzopfa n'ingoga hataragera kubera uburuhe kubera umubiri byanse kubandanya bikorera abana bikorera uwo mugabo bikorera famiye yawe utangora kwiyitaho kwiha urukundo kugira ngo ushobore kuramba bakubona igihe kinini rero para kuvyukumira kumenga urukura abantu barababira abana umwana mubi ego bizokugora misi ya mbere mbwa kozobona ko vyari bikenewe kubikora uko ole ko yekakata gato kugira ngo ushobore kuba umuntu muzima hamuzura umuntu atwenga vy'ukuri byaranje namandi kuri telefone iyo telefone izimi tubate nkavuga ati n'amatara ariho muhira poabe ndayizimije hewe biraryoshe fo amakuru ufise uruvuga mbere umengo urafise anxiety yo telefone ntacaga mani sumene nta telefone fise imisi ya mbere nafise kumengaragaza après ndavuga yo nzandabigira nikita utawumva yuko telefone ndayishira dufundiye ahantu agufasha umutwe gute barakurekuye uravuga telefone iri kurakora habico baye rero turabifurije abantu beza niyo yari emisiyo yacu uno munsi turifuza ko bakunzi bacu abafana bacu abantu bazima mugira amagara meza mu abantu bikunda abantu batwenga vy'ukuri abantu bagira basinzira nka jewe yego bashitiro ryawe mu abantu nari kita man je ndume itiro ryanje baritwaye abakoga boje ndume insomniac na saje ndamzoja ndikire nusanga nuhi tuzovuga ko nta none bigenda gute sinayitina na jewe Ego turabashimiye cyane ko mwadukurikiranye mwaturavye kubera tukandanya turavuga itiro ryacu gushindi saha yindi yevyovyo vyovyo rero mwakoze kudukurikirana mwakoze kuturaba twizere ko muza kwandika amakomantar ko mugiye guhinduka ko mutari bwavyumvira abantu bavuga ati gahe yose bwavyumvira rero twizere ko basibeje kubeveya mukumva ko hari ibintu muyumva muri mwebwe mutari bwamenya nuko birafira hama muyegise buhoro bizotama mubishobora mumve ko musige muri abantu rero baryohe babayeho vy'ukuri turabashimiye cyane thank you ladies thank you container hagati aho mwabonye imishatsi yacu yaje nawuzi igiziki udukupu duto duto nini afise igisokotse uraziyoza ingene yaguma ntwenga imishatsi ndashobora kuyirekurira ko bitanga mubwira yuko afise shinyo que de cheval ngo ige shinyo nini rero que de cheval era kaka ndi nyende kawe karo mubwiye ko kunguye sa mama yige sawa je ndakubwiye turagufana imishatsi agara twenga ubu ntivaye uko acagiye ko acatweje cyavaye ubu nyafunze kana nafatishije tunwa yo kazugende tukavuga imishatsi uravuga isaha yose reka tubasezere turabakunda cyane na vendredi iza bye bye bisous bye bye Siren Vibes TV